ku munsi wa gatanu igerekerezo rya 2025 kwezi kw'icumi umwaka wa 2019 ndabahaye ikaze mwese muri ko muradukurikira n'umwanya w'amakuru muri mu Kirundi tugira duhere ku nkuru yagize abakuru amabi mu Burundi ngo borema kuko uca batunganirizwa akamo gategwa n'umushinga manza Lambert Nigarura arongoye urunani rw'abarundi bakorana na Senare mpuzamakungu mpanavyaha CPI kuri uyu wa gatanu aho imyaka ibiri irumanye ibiro vy'umushikiriza manza mukuru wa Senare mpuzamakungu mpanavyaha vyuguruye amatoza ku mabi akorerwa mu Burundi. Muri politike nta kinini umuntu yo kwitega cova mu biganiro bihuza leta n'abatavuga rumwe nayo vyoba bigiye gutangura nkuko binugwa ivyo muraza gukurikira murano makuru wahoze ari umukenguza mateka Emmanuel Nkengurutse umwiwezo yatugiriye murano makuru. Igipolisi cy'u Burundi naco carafasha abagizi banabi bagera kuri 5 bagirizwa gukora impapuro z'amagendo bakaba bafatiwe mu gisagara ca Bujumbura murakurikira murano makuru Moize Nkuruziza nicegera c'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano izindi zime mu nkuru zigize ano makuru mukanya nidonito. Dasoye kuwa ikaze murano makuru kwa 2025 gitugutu mwaka wa 2019 imyaka ibiri irarumanye ibiro vy'umushikiriza manza mukuru wa Senare mpuzamakungu mpanavyaha vyuguruye amatoza ku mabi akorerwa mu Burundi. Umushinga manza Lambert Nigarura arongoye urunani rw'abarundi bakorana na Senare mpuzamakungu mpanavyaha CPI arashima ibimaze gukorwa muri iyi myaka ibiri bwa Maître Lambert Nigarura abakorewe amabi mu Burundi ngo nibareme kuko bagiye gutunganirizwa urunani CPI rugahamagarira abakorewe amabi kubandanya bafasha kugira ukuri kuzomenyekane tumukurikire. 25 octobre 2017, 25 octobre 2019. 2 ans d'enquête. Igenekerezo rya 2025 gitugutu mu 2017. Igenekerezo rya 2025 gitugutu mu 2019. Imyaka ibiri y'amatohoza, imyaka ibiri y'icizere ku bantu bakorewe amabi mu gihugu cy'u Burundi. Kuva ku igenekerezo rya 2025 gitugutu mu 2017, igisata ca mbere c'ubutungane mpuzamakungu cemeje gutanguza amatohoza ku mabi yakozwe kuva mu kwezi kwa kane mu 2015 mu Burundi. Kuva iryo genekerezo abakorewe amabi barashobora kugira icizere c'ubutungane hamwe no gushumbushwa. Abakorewe amabi b'abarundi babayeho bafise ibikomere vyinshi ku mubiri hamwe no mu bwonko. Bamwe muri bo babayeho mu buryo bwo guhamuka burengeje na cane abigeme hamwe n'abakenyezi bashurashujwe maso y'abavyeyi babo. Mu majambo make abavyeyi bararorereye ugufatwa ku nguvu, ihohoterwa, ubwicanyi bw'abana babo. Nimba Senare mpuzamakungu mpanavyaha yemeye gutanguza amatohoza nuko yabonye ko amabi ateye ubwoba menshi abandanya kogwa abantu hamwe n'imiryango yabo birenze urugero bikeneye guhanwa. Kuri urwo rugero uwakorewe amabi afise ikibanza gikomeye kandi afise ico yoterera kugira ukuri gushigwa habona. Niwe aba yarabonye yaranakorewe amabi ku rugero rwa mbere ku mabi menshi. Kuri ubwo rero ubutungane buba ari ubutungane nyakuri bwuzuriza abantu iyo bwakurikije inzira zose z'uwakorewe amabi aba yashikirijwe naho bigoye ku basanzwe bakorerwa amabi mu Burundi. Igikorwa cabo kiracakomeye kugira inzira zose zigende neza. Bisaba rero ubufasha hamwe n'ikingirwa bizofasha kugira bitange inyishu nziza kandi banakingirwe. Byose vyitwa ko bikogwa ariko nububeshi burenze urugero. Ivyo vyoshoboka kugushira hamwe kw'abakorewe amabi bose bo mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane mu 2015. Urunani rw'abarundi muri Senare mpuzamakungu mpanavyaha buronkeye akaryo kuri rigenekerezo rishitse imyaka ibiri iheze y'amatohoza kugira bibuse abakorewe amabi ko igihe c'ubutungane gishitse. Harakenewe ko abantu bishira hamwe mu mashira hamwe kwiyandikisha ku muntu ku gatwe kiwe canke agaserukirwa n'abashingwa manza mu kiringo cose c'amatohoza. Niyahangame ubutungane mpuzamakungu, niyahangame ubutungane bwigenga kandi budahengamye. Vive la justice internationale, vive la justice indépendante, efficace et impartiale. Tuandanye nayo makuru w'amajambo ya Reveriyano Ndikuri yajanye na politike ya leta y'u Burundi yo kugandagura abatavuga rumwe nayo. Iyo numbero yayo majambo yabwa n'umushinga manza Gustave Niyonzima aranira agateka kazi na muntu abivuze inyuma yaho mukuru w'inama nkenguza amateka avuze ko azokwama asubiramo ahagiye hose ko afise uburenganzira
bwo kwica uwariwe wese adurumbanije umutekano w'abanyagihugu. Mushingwamanza Gustave Niyonzima yakaba yari umutumire mu kiganiro Club de la Presse cyatunganijwe na mugenzi wacu Patrick Mitabaro. Muribuka ivyamye bimuranga amajambo yagiye arashikiriza mu myaka iheze ari ivyo kuvuga ati kora imvugo twumva mu gihugu c'u Rwanda mu 1994 hariko habihonya bwoko ry'abatutsi ati naratanze amahera kugira umuntu ari karananira ikomine imwe ashobore gufatwa canke yicwe. Rero ivyo novuga ko ari muri ya ntumbero ya leta abantu bama bafatwa bakagandagurwa abandi bakagenda amazima yonge nkuko nabivuze abandi bakaborezwa igufa. Rero umuntu wese umuntu yovuga ati icaha co gupfa naho cavuye mu gitabo mpanavyaha kiriho mu bikorwa vyama biranga leta yo guhohotera batavugana rumwe na leta. Urumva rero mbona caragarutse ico caha co gupfa arico twita pene capitale caragarutse kuko n'abategetsi bo hejuru kumva umuntu atwara inama nkenguza amateka avyiyemanga akavuga ati ndabisubiyemwo ibintu bigaragara ko ari umugambi wa leta. Muri politike bona kinini umuntu yo kwitega cova mu biganiro bihuza leta n'abatavuga rumwe nayo byo babigiye gusubira kuba muri no misi bivugwa n'uwahoza ari umukenguza amateka Emmanuel Nkengurutse. Ubutegetsi bushobora kurondera nako bushaka kurondera kwitorera uwo bushatse kugira abuherekeze mu migambi yabwo nayo hamwe bishitse akagira ikivamo w'Imana yo bicanye tumukurikire. Ibiganiro bitabaye bigishigikiwe n'abahuza bo muri aka karere biri kumwe na Mukapa na President Museveni kandi hariho abantu bose batavuga rumwe na leta bikanga leta ntize sindabizi ko ubu vyoshoboka none ubuhohoba habaye iki na cyane cyane ko ibiheruka byo muri Kenya ababiroyemwe batubwiye yuko intumwa ya leta yari umuhuza hama uyu nawe yashitse Bujumbura akavuga ateka jewe sintiziga duhura nabo bantu jewe kwari kwiterera inkuru n'abandi abarundi bene wacu twahuriye hari hanyuma ugiye kuraba nabo bavuga ko bari muri opposition batavuga rumwe na leta ni bande kumenga naho nyene hiciyemwe imigwi bamwe bagomba gutaha mu matora abandi bavuga ati amasezerano yarusha atagarutse ntaco twogira kandi noneho nibaze tubanze twumvikane yemwe n'ivyakunda Imana ishimwe izo bicanye mugabo sindabizi bitakunze imbere ku bizokunda n'ibintu vya leta bigomba guhingura ukuntu yitoreremwo abo bokorana batokora kumbere birashoboka ivyo navyo no kuvyemera tubibonye kuko hari abafise imitahe mpuzamakungu iyo leta nyene yarungitse leta iracica abantu ntaco niteze gikomeye nicaza ciza naho aho tuzokoma amashi ariko ikitaje imbere ubu ntaco no kwitega y'amahoro. Nababwiye igipolisi cy'u Burundi carafasha abagizi banabi bagera kuri 5 bagirizwa gukora impapuro z'amagendo bakaba bafatiwe mu gisagara ca Bujumbura. Moize Nkuruziza ikigera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano abayisha ko ivyafashwe aratubwira hano ivyafashwe akanagabisha abakoresha izo mpapuro z'amagendo ko bazohanwa n'amategeko tumukurikire. Igipolisi imbere y'itariki 19 tariki 18 caronka amakuru maze kishakiraje gutoza gisanga vy'ukuri abo bantu barahari ari nabo rero mwabonye harimo uwitwa Ndikumana Gabriel batazira Gabi hari uwitwa Mwenyebato Prime hariho Ngendakumana Albert hariho Bigirimana Masudi hakaba na Masabo Janvier. Uyu Janvier rero nuko aribaye rigira kabiri afatwa kandi tumwereka abamenyesha makuru ariko akaba yararekuwe kandi akaba yasubiye gukora kino caha. Abantu bose rero bafatiwe muri zone ya Kinama
kiretse mwenye batu prime yafatiwe muri zone ya Cibitoke akaba ari muri commune ya Ntahangwa. Nkuko mwayibonye barafatanywe bijye bikoresho mwabonye harimo nyabwonko aho mwasanze ko harimwo impapuro zitandukanye bakora harimwo nka imwe twita carte bita keshe carte jaune zitandatu zimwe za mpapuro mpuzamakungu zerekana ko umuntu yacandazwe umugera wa fièvre jaune harimwo kandi n'ikashe y'ibanke Bankobu yafashwe kwa Masabo Janvier harimwo ama permis biométrique le permis de conduire biométrique harimwo les titres de propriété harimwo impapuro ama diplome atandukanye yaba za kaminuza iz'amashuri yisumbuye n'ay'imyuga harimwo n'ikashe y'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD harimwo amakarte burangamuntu les cartes nationales d'identité harimwo les vignettes fiscales za OBR harimwo impapuro zerekana ubushobozi bw'umuntu mu by'ubutunzi ico bise les attestations de capacité financière harimwo les quittances za OBR harimwo kandi n'amasezerano amwe yerekana ubushobozi umuntu agira kugira ngo aje gusaba amadeni yaba amabanki canke n'ahandi. Ibi rero tubigize kugira ngo dusubire tubereke ko abo bantu bamwe babandanya bahenda abantu bamwe bakaja kurondera izo mpapuro mbere hariho abahora baza bakazifatanwa bazi ko ari impapuro baronse mu by'ukuri rero abo oya baheje bagafatwa baraheza bakurikiranwa n'igitabo mpanavyaha ico bita izage dofo muri ico gihe bagaza bagahanwa. Tuwanaye n'amakuru twabateguriye uko umwaka utashigenekezo ya 2021 gitugutu Burundi kibwa burifatanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe kugwanya ubukangwe kubwa muganga Jean Bosco girukushaka nako avugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu amenyesha ko Burundi buri mu bihugu bitakirangwamo imigera itera ingwara y'ubukangwe kurikira. Ku mwaka utashe igenekerezo rya 20 gitugutu Uburundi burifatanya n'ayandi makungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'ubukangwe ku isi. Muri uyu mwaka w'2019 uwo munsi uhimbaje ku civugo kivuga giti turandurane n'imizi ubukangwe kuko dusa n'abariko barabishikako. Kino civugo gishimikiye ku gusezerera burundu imigera itera indwara y'ubukangwe ku isi yose, na cane ko kuva mu mwaka w'2015 umugwi mpuzamakungu ushinzwe kurandurana n'imizi indwara y'ubukangwe wamenyesha ko ubwoko bumwe mu migera itatu itera ubukangwe ataho wari ugisigaye ku isi uretse mu bihugu bibiri, ivyo navyo bikaba biri ku mugabane wa Aziya akaba ari Afghanistan na Pakistan. Kuba Uburundi buri mu bihugu byashoboye kurandurana n'imizi uwo mugera bidutuma turushirizaho inguvu n'umwitwarariko mu bikorwa bijanye no gucandaga ibibondo kandi tukitwararika ko incanco zishikira abana bose eka naho bari hose. Vyongeye turakomeza n'ibikorwa byo gucungera ko ataho uwo mugera womenera mu gihugu cose, na cane mu burere bw'ubuvuzi buhana urubibe n'igihugu kibanyi ca Kongo.
imbere yo gusozerana n'amakuru kuwa 24 gitugutu hari ku munsi wa kane uheze ishiramwe mpuzamakungu ONU yarahimbaje imyaka 74 rivutse ishiramwe ONU gushika ubu ngo riracabandanya intumbero gihaye ryo guharanira agateka zina muntu ku isi. Antonio Guterres umunyamabanga mukuru w'ishiramwe mpuzamakungu ONU atera kama abantu bose aho bari kuguma baharanira amahoro ku isi kurikira. United Nations Day highlights the enduring ideals of the Charter. Umunsi mpuzamakungu uraduha umwanya wo kwemeza ivyiyumviro vyashikirijwe biri mu masezerano y'inama mpuzamakungu haciye imyaka 47. Muri ico gihe haranga akajagari mu mpande zose. Amasezerano twagiranye agumana intumbero yacu nyamukuru. Ishirahamwe iguma yiteguriye kugwanya izo ngorane zose zituma abanyagihugu bagwana nazo. Tuzokora ibikorwa vyiza ku isi yose ku buryo buringaniye hamwe n'ihinduka ry'ibihe. Dutegerezwa kugira ico dukoze ku nyungu z'umuntu wese hamwe no kungana kw'ibitsina, kandi turahakana ishari tutitayeho uko ringana. Turagira uko dushoboye kugira haguma amahoro, kandi turatabara abantu barenga imiliyoni bari mu ntambara. Inama mpuzamakungu yarashizeho ukuraba iterambere hamwe no kubahana kw'abategetsi hamwe n'igikorwa ifise ku mutima kugira bashobore gufasha ibihugu. Mu mwaka uza tuzohimbaza imyaka 75 hashizwe inama mpuzamakungu, niko kajyo ko kwiyumvira twese hamwe kazuza kacu. Ndahamagarira mwese kugira intumbero na cane cane mu vyiyumviro. Twese hamwe dukore ku neza y'abanyagihugu bose. Ndabashimiye. Together let us advance the well-being of we the peoples. Thank you. Inana makuru twabategure kuri umunsi wa gatanu cyo tuyasozera, reka nabashimire mwese mariko muradukurikira naho butaha.